icyo twe dukora ni uko tubandanya dusaba yuko ibijyanye n'itunganywa ry'amafaranga leta ikoresha byobamwo umuco gusumba. Ibyo rero biba ku ntambuko zitandukanye. Ubwa mbere na mbere ni uko ibiringo bitegekanywa mu isuzumwa ry'amafaranga leta ikoresha buri mwaka yo kwisunga amategeko uko abitegekanya. Ngomba kuvuga iki? Ngomba kuvuga yuko isasage n'amashingamateka rigenewe itunganywa ry'amafaranga ya leta yo kubahirizwa vy'ukuri. Integuro igashika mu nama nshingamateka kare, no kuvuga mu ntango z'ukwezi kwa kane, kugira ngo abashingamateka bashobore kubica irya nino ata musunikano, bafise umwanya uhagije ku buryo bashobora guterera ivyokosorwa bigakosorwa, ibyo baba bibagiwe no kuvyongeramwo bakavyongeramwo, hanyuma hagatorwa rero ibwirizwa rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka ritomoye neza, ata bintu vy'ibinyegezwa canke ibintu by'ibipfungu byoba birimwo. Ikigira kabiri nuko intumbero ya leta yo kuva mu cyo bita budget moyen, arivyo twahora turimo kera tukaja muri budget programme, coba ihangiro ntabanduka. Kubera iki? Kubera yuko muri forma ya budget programme ibizorangurwa biba bizwi kuva mu ntango gushika mu mpera, kandi amafaranga agasohoka buri nyuma y'amezi atatu. Ushobora kubona neza ati kubyo twari twishinze mu kiringo iki twabiranguye ku rugero rungana gute, n'ibyo bitaranguwe biba vyoroshe gukurikirana. No kuvuga kimwe bita transparence muri forma ya budget programme kiba kihari vy'ukuri gusumba uko byari muri ya budget moyen. Aha rero dusaba umurundi wari we wese kumva yuko iyo ngendo ni ngendo yotuma ubunyonyezi bugabanuka, kumbure no guhagarara bugahagarara, kuko ibiba vyakozwe bikurikiranwa mu mwanya muto, atari byo kuzorindira ngo baze bakubwire ngo hakozwe ibi inyuma y'ikiringo kirekire, uko buri mezi atatu uba ushobora kubona ati iki cyakozwe kuri uru rugero, hasigaye urugero rungana gutya. Na bimwe bahora bavuga ngo kuza kongereza amafaranga leta izokoresha hagati na hagati, byose hageze igihinduka ubu kibona ko cyahindutse kumbure kubera isoko ibiciro byaraduze cyane byaragabanutse, ubu bikurikirana neza ku mwanya wabyo. Ikigira gatatu nuko nkuko mwumvise bamwe n'abandi bagiye barashikiriza ivyiyumviro vyabo canke akangonongono canke amakenga, nuko mu bisanzwe ikoreshwa ry'amafaranga y'igihugu si kinyegezwa, kuko ayo mafaranga ava muri twebwe nyene abanyagihugu canke abene gihugu. Kubikurikirana rero kubimenya ni ngombwa. Rero mwabonye yuko uravye ku gace gatoyi bafatiyeko, iki kigwa PEFA mu Congereza ni Public Expenditure and Financial Accountability, novuga ni mu Gifaransa ni dépenses publiques et redevabilité financière. Mu Kirundi sinzi ngo novuga yuko ari ikoreshwa ry'amafaranga na leta, no kuba abakoresha ayo mafaranga bashobora kubisigura imbere y'abanyagihugu canke abene gihugu, vyumvikane yuko uwo ari we wese abwirizwa kumenya ingene amafaranga y'igihugu ariko arakoreshwa. Amafaranga ava muri twebwe nyene, dutanga amakori, turiha amatagisi. Birumvikana rero yuko ayo mafaranga tuba twahaye leta birangura imigambi, uwo ari we wese afise uburenganzira bwo gukurikirana ingene biriko biragenda. Ni byiza rero yuko umurundi wese yumva agatahura uruhara agomba kugira ngo ikoreshwa ry'amafaranga rigende neza gusumba. Ico nico novuga rero nakamaro kuba uruganda nkuru ruteguwe
ingana nk'iziro byoba vyiza nabo muri leta babaye bazijamwo kuko rimwe na rimwe barashaka gutumirwa kumbure bakafatirwa sindabizi kumva imwe canke iyindi mugabo babaye bahari bakavyumva mwese mwabonye yuko amanota si meza byoba vyiza habaye akarusho ingena amafaranga akoreshwa mu Burundi bikaboneka yuko atagahaze atagasembwa bifise byohiteka igihugu byohiteka intwaro byohiteka abarundi bose uza gusanga meme iryo projet de loi iza gushika vers la fin de la session ku buryo tutoja ngaho ngo twitera amashurwe ngo le budget ngo bayabaye scrupuleusement analysé tuba turiko turabesha abantu kandi ivyo birafise une justification ntushobora kumenya jewe mugabo abajua se manœuvre dilatoire babazi gituma babigira gutyo doze ya mbere teme ya mbere nabona mwagize kubijanye na gouvernance budgétaire et réforme des finances publiques uhejeje kuvuga aravuze ati baheruka mu nama na son excellence président de la république aho yababwiye yuko iki kintu cya budget programme cyateye ingorane gitera ingorane kubera iki parce que avec le budget programme la transparence est de mise abamenyereye kugira utuntu tutumanevre biragoye ko bayemera niyo gituma n'uno munsi iki kintu cya budget programme ishobora kuba ari slogan je me permets d'utiliser ce terme kuko umenga bajera les biens publics umenga bajera pour eux-mêmes umenga ntibajera pour le public hari ivyo bagira amabanga ivyo rero ngiye no kuraba même au niveau du financement du budget nous avons un budget à plus de 80% peut-être il dépend des consommations y'umwe wese muri twebwe alors que hariho des secteurs zashobora kuroreva le trésor public le secteur minier par exemple uno munsi umenga birimo n'ibinyegezwa mwavuze abaje gufata ijambo bavuze notamment kujanye na l'action même yo kwevaliwa iya la Cour des comptes tumaze iminsi turonka des rapports bagize différents ministères n'iki mais je vous jure c'est catastrophique. Les performances sont catastrophiques dans le ministère atandukanye. Ceci pour vous dire que s'il faut assainir la gestion publique, urugamba rutoroshe. Sinzi rero yuko mwavuze les perspectives, je ne sais pas si avec 25-26 ça va aller mieux. Dès lors que uno munsi ubu muri fievre électorale, c'est ça la préoccupation. Umugenzi hano yavuze ngo stabilité des institutions. Est-ce que maintenant on pourrait parler d'instabilité avec un pouvoir qui est aux affaires depuis 2005? On pourrait parler d'instabilité ou bien on trouverait peut-être un autre qualificatif. Il y a une tare pour la gestion, tout simplement. Il y a une tare pour la gestion de la chose publique. Iyo rero uko Eva yabivuze nive nyene cyo gukosora iyo reveye rero sinzi iyo reveye de conscience nitwayitegembe nitwizera ko tuyironka muri parseme honyene iyo tuba mu migambwe surtout tutayifise a commencer par ce que j'ai le pouvoir actuellement iyo reveye twoyirindira na Yesu akazorita garuka je ne sais pas rero nabonye ari ibintu bitoroshe mugabo nibaza ko twoforomira yindi recommandation envers les gestionnaires de la chose publique yuko kamembe ugira kigoro tukafata cette note D tugatuma tuja kuri B basi a défaut yo kuja kuri A byoba byiza cyane ivyo navyo kugira ngo bishoboke nuko habaho ikintu cha dépassement de soi uwo gushika no munsi murambabarira bari ngaha je n'attaque personne et je n'ai ni l'intention d'attaquer qui que ce soit iyo ugiye kurondera les ressources humaines
dans un groupe bien ciblé wirengagije abandi les conséquences mwene zinyene arosigurira yuko le cadre le plus clairvoyant biro tuba bose mu muganga umwe iyindi migambwe yose ukamenga nta bantu barimo et pourtant on a été au même banc d'école dans les mêmes établissements avec les mêmes enseignants none twosigura yuko niyo baja mu muganga umwe abasigaye tuca kugira avanture yero je ne pense pas iyo gestion discriminatoire rero mumenye yuko ifise ses conséquences iyi dero abandi yindi indicateur iri munsi ya dero peut-être twari gusanga twaguye muri yo kubera ako kageso ko gukubira. Je vous remercie.